Bakunzi ba B Info Plus kanogenda baramutse ndabahe n'ikaze makino kiganiro aho tugiye kuganira na cyane ku ma operation akomeye ari karaba mu mpande zigiye zitandukanye mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Muri make uno munsi karangwa ndabaramutsa cyane banumva afise amakuru menshi yo kubabwira ariko nubwo bitugora niganda babwire yuko muri Katogota hongeye kwaka umuriro kabisa ongera gufumba bushasha ni nyuma aho tubabwiye ko habaye operation zikomeye zihitana abasirikare ba RDF canke ba M23 batari bake nuno munsi vyongeye kuba aho imodoka zishika kuri zine zose zarashwe bitubaza ko bivuga mu hano makuru tubibahe ndetse tubabwira igitiro cyashoboye gupfiramo n'abari barongoye abo bandi bari mwizo modoka. Tuvuye ngaho turaja kuyaga neza na neza dusimbiye mu gihugu cy'u Rwanda IKANOMBE neza na neza aho bivanye n'abasirikare bariko baraburirwa cyangwa bariko baricirwa mu gihugu ca Kongo inganda zagiye gufatwa. Turaza kuzigaruka ko mu kino kiganiro ni vyinshi cyane byo kubabwira mu kino kiganiro ariko singomba kuvuga vyinshi rikamanze mikaze umusanguzi wacu wewe afise ukwaza kubitubwira mu buryo bwiramvuye ku buryo umuntu wari we wese ashobora kubitahura mu buryo bworoshe. Bwa musanguzi reka ndakuramutse ndaguhe n'ikaze mu kino kiganiro. Amahoro cyane bwana journaliste. Ego urakoze cyane kundamutsa reka nanje ndakuramutse. Ego cyane uyu munsi nyine mba numva notwenga. Ego kubera ko vite rafatwa cyane c'est le 12 mba numva notwenga kabisa ariko umunsi nturahera uko biri kose mbonye ibiraho byabereye muri Katogota nibashake batahe so reka ndamutse abadukurikiranye ego aho bari hose cyane gose ndabahe nikaze muri kino kiganiro aho tugiye kubaganirira ku makuru y'ivyabereye uyu munsi tuvuga uyu munsi gusa muri Katogota ego kandi byabaye mu kanya isase nkuko bakivuze turaca dusimbira IKANOMBE mu bitaro bya gisirikare cyane gose asanzwe hari nirimbi. Yes bwana journaliste uyu munsi mu gatondo aba FDNB bari kumwe n'abawazarendo bateze ambiscade imodoka zine zirimwo vya bihangange bitengo na special force abanyarwanda abakenya abaganda cyane gose kabisa aba bose fye naye iyi rero ni nkuru atakindi gitangazamakuru kirayisohora kuko twe tuyihawe n'umuntu ari sur terre umuwaza ari sur terre mu bantu bapfuye uwashoboye kumenyekanamwo abandi amasura yabaye potopoto umva bahiye baturiye umumajoro yitwa Samuel aburiya twatanze nitangazo ryo kubika kabisa twabikiye umuryango wa Majoro Samuel umuryango wa Majoro Samuel kabisa twababikiye Samuel umuhungu wanyu abawazarendo bamwikozeko cyane gose yaguye mu mutego w'imodoka n'imodoka zine nabo bari kumwe bose aba ntibakiri ku isi y'abazima. So bwana journaliste singomba bonashaka no guteba kuri bino bintu amakuru mfise hariho n'abantu twavuganye bari hafi ya Katogota bambwiye bati mu by'ukuri twavyumvise ubu amasaso yakavugira hejuru mu misozi mugabo udusaso duke bivuze gute rero aba ba M23 mu by'ukuri bari barahawe ibikoresho byose bishoboka bari barahawe ubushobozi bwose kugira ngo bakore ibyo bashebuja babatumye mugabo biriko birabananira byabankiye mu handi majambo bariko baragambanira abashebuja kuko ariko barakora neza ivyo batumwe oya bananiwe canke ega nyene bananiwe abawazarendo bababereye ibamba aba FDNB bababereye ibamba kandi no muri iyi weekend bya bitangazamakuru ntibyayogoye gose sinzi ko mboje nta nsaku nyinshi nabonye ngo vira kandi ngo ngiki niki sinzi nkawe uko kuba warabonye ahandi hantu bari mu karuhuko bari mu gacerere kabisa kadasanzwe kumburengira ngo barindi umunsi ku mugoroba baze gushika muri Uvira kumbure kuko ikiringo batanze giherana n'uyu munsi bavuze yuko itariki 12 Uvira babaye batayifashe
ntibazo ari ama special force hazo hari amapirati reka rero turindire nibo bagomba kuyambura buno buforce bwabo special ntabwo ari twebwe so muri Katogota rero nkuko nabibabwiye mu kiganiro cyacu cejo na hirya ejo iyi Katogota mwumva abantu nuko nabona ingene ndaza kubaha ifoto ya Katogota muzo kuraba ingene Katogota yubatse Katogota mu kiyaya nta mu RDF ahanukira nta numwe mu 23 ahanukira naba bazanye ngo nibihangange bije biva mu Buganda za Kenya n'ahandi nibahanukira wapi aba FDNB n'abawazarendo bibereye hejuru ibi narabivuze nukuvuga bavuga ngo nibo ari abasniper ngo nibo bazi kugema mwana wa mama hakubereye mu FDNB hajya wamanza tena amajimeri bafise barabira muri gido gusa wihenda uhagare mu hajya afye bawagiye niyo mpamvu rero mwereka guhendwa vraiment ni mureke guhendwa nivyo RDF irafise ibigwanisho pe ibyo nawo biharira M23 barafise ibigwanisho bikomeye bihambaye pe mugabo nta buhinga bafise bwo kurasa ntabwo bafise none bazotura abantu bavuye mu bitaro batoragura abantu bategeye mu ibarabara bakura abantu ku marigara babambika umwambaro wa gisirikare ngo baje guhangana no mu FDNB n'umuwazare ndakagwanira gataka ka sekuru naho nyine agenda kuri tele yanyobuye nibikunda nibareke kwica abana b'igihugu so dusimbire Ikanombe bwana journaliste hano mu Rwanda ibintu rero kambwe ko byagiye wandabaga bavuga byagezi wandabaga byabaye urudubi amakuru mfise ava mu baganga umve ava mu baganga bikanombe yes mu bitaro bya gisirikare aremeza yuko kuva vendredi gushika ejo dimanche cyane gose bakiriye inkomere zo muri Sud Kivu gusa urumva muri Nord Tagari ataharimwo bamwe baraswe n'abawazarendo za warikana n'ahandi bijya nibirimo namwe batabirira muri Goma ibyo ntibirimo n'undi muce bari ni Sud Kivu tuvuze Sud Kivu rero muri kano kanya mwumve Katogota Kamanyora hamwe na hajya hejuru mu Minembwe hamwe babarasa muri Rugezi aho no habira ama operation bazanye inkomere zirenga 1048 yes izi nizo nkomere zaje kuva vendredi gushika dimanche inkomere yabimbwiye neza hari inkomere bitashoboye tsoye ko zishika izo ngo baca bazirasira nyine bwazo bakazihohosha babonye ko zibagora kwevakiwa baca bazicira kugira ngo ntizoje kudedemba zimena amabanga rero ngo abashoboye gushikanwa nabo 1000 barenga aba nibo bashikanywe ku bitaro bya gisirikare Ikanombe amakuru rero gaca abana yavuga ati ingingo nako zaciye zifatwa byagihutihuti zafashwe rodisi zuku kwezi kwa gatanu uyu munsi roduze no kuva rodisi hari samedi baciye bafundika yuko umusirikare wese akomerekeye ku rugamba ubu ntibakimutwara mu bitaro bya gisirikare kubera ko bije yagenewe gisirikare ngo yarenze kure niyo yararengewe ubu babarungika mu mihani wabo no kuvuga imiryango niyo ibamenya aha rero ikibazo cyaciye kiboneka hano mu Rwanda roniki ko harimo abanyamahanga abakenya n'abaganda ntaco abo bo bihugu byabo birabatura nta problem ikibazo kiri ku banyamurenge bo muri twigwaneho cyane gose badafise imiryango mu Rwanda ibacumbikira aba bica bigenda gute nyene so bwana journaliste je ndazi yuko abenshi mu banyarwanda banyanka
kubera ko ndabavugira ibintu ego abanyarwanda benshi ndazi ko banyanka ego cyane usibye ko n'abandi bankunda kuko ndababikira babo bapfuye ubu ndazi ko umuryango wa Samuel uzakunkunda cyane Majoro Samuel kuko bamaze kumenya ko yapfuye ubu ntibagisimba n'umutima bariko bariyakira ndazi ko hari abandi benshi banyanka kuko ndabavugira ibintu byabo bataba bakeneye yuko bija ahabona jewe cyo nazize nuko nzotanga inkuru y'ikinyoma cyane gose inkuru y'ukuri nzoyishikiriza inkuru nzoba nitohoreje so aba bana bo muri twigwaneho rero bona journaliste bagiye kuba bande muri kino gisagara cy'u Rwanda kino gihugu cy'u Rwanda kuko abanyarwanda ntacyo barafite imiryango yabo nubwo bagiye kuremereza imiryango amasharge yaraye igihugu base byofuma kuko uwawe nyine n'uwawe none aba bapeti bo muri twigwaneho biraherera hehe bigiye gukomera cyane aha rero tubibutse yuko benshi bavuye muri Kenya bari mu makambi y'impunzi muri Kenya abandi bari mu Burundi mu makambi y'impunzi abandi mu Rwanda none barasubira muri amakambi kivuriza y'impunzi barasuye ku rugamba nibibaho ibi rero bon journaliste nimwe tuguma dusemerera nibareke guhendwa ntabwo nta numwe yegerewe n'intambara cyane gose nawe intambara yereye kabisa je naho zinumva bavuga ngo igisirikare ngo sigisukari aba bapetire bakangwa n'ama media yabo ngo ntibapfa ngo barabangamiye abawazarendo ngo aba FDNB bobo ngo nabaterete ngo babasugeje baca biruka aba FRDC bobo ngo ni bene wacu baduha ibisagara bagaca beteta ibitwe bakinjira igisirikare wacha twende bakava za Kenya za Tanzania Burundi Rwanda ngo bagiye muri Kongo kwifotoza bambaye teni militaire mesher zami murapfa igisirikare sigisukari murabona nk'abana b'imbeba cyane gose je nibaza yuko amasomo muri ko murayaronka cyane gose uyu muganga twavuganye bona journaliste ari hari Kanombe we yambwiye ngo nimba iyi ndwi tugiye gutangura bizomera nkuko byabaye iyi weekend ngo jendo chande mission azoshade mission ngumva ngo jewe ni nyamasi nkijya narahevye kubera inkomere yes urumva bona journaliste barabangamiwe cyane kandi ayasa makuru yo gushikutsa antuka tuvugana ukuri iparara bakuyigoma bazana gushika Katogota muracajyumva byarazimye kabisa iparara baduga kazi bava ngo bafashe kazi ba mama baraduze zarunja n'ahandi muracajyumva cyane gose hari yo mucumva amanyamabare yagabanuye bivuze ngo rero aba wazarendo bari mu kazi kose aba wazarendo bari mu kazi kose bona journaliste nuko umwanya tujanye nashaka dusimbira igoma ndakwereke ibitendo biri kwerekera igoma turaza kujayo turafise n'amakuru yo muri Minova na Sake naho ibintu nivyoroshe turaza kugira ngo tubibahe muri nivyo nagomba mpoperanye tubereke yuko ahantu hose M23 yicaye itorohewe niko biri ntiborohewe bon novuga ngo bariko batera igere rya nyuma hari umuwazero ndabona journaliste yavuze ngo sinzi ko bakabonye ngo ngamwe Chisekedi okora ikosa ryo kumvikana M23 duca nawe tumwataka kabisa yani sinzi ko ibyo bintu wabibonye nawe iyo video turaza kubibaha mu magroup yes so bivuze ngo abawazarendo ibintu by'ibiganiro bizana inyishu y'imyaka 2-3 ntabyo bagikeneye bakeneye gutora ikibazo nukuba gutora umuti rimwe na rimwe apana byuko ngo bumvikana bace bafata aba M23 babashire muri FRDC jo bace basya kugambana no abawazendo bavuga bati umuti w'umuriro numuriro reka tubarase tubamare nitutabamara canke bo baturase batumare baganze niko bimeze ibyo kuguma turi bya nibigano nibiki ko bawazarendo wapi kabisa bwana musisanguzi reka ndagushimire cyane kwa no makuru meza wadutohoreje abenshi bamenye situation ziri Kanombe ingene vyifashe mu bitaro vya gisirikare yababwiye ingene vyifashe yababwiye nibindi vyinshi vyabereye muri Katogota yababwiye umuryango wa Samuel wo ko wa uramenye inkuru ya Samuel atavyinshi borinda kurenzaho ariko rero amakuru dufise ni menshi reka twarukirize ngaho ikiganiro ndizere ko twongera guhurira mu kinigana ariko imbere ko tukirangiza reka maze shimire cyane musisanguzi wacu. Yes, bona journaliste imbere ko nsezera badukurikirana ejo warababwiye ko tubaha amafoto y'ibyabereka Katogota. Yes. Amafoto ntitwashoboye kuyatanga kubera ko
bayaturungikiye acanganye n'ibintu vya kera ego duca rero twanka kuyahereza abadukurikirana kubera ko hariho ibyo twabahaye kera turindiriye ko bayaduha ukundi gushasha sobanutse aya operation katogota yonyene ari mashasha yes kandi nizira yuko nize modoka zatwitswe tuza kubahereza kabisa neza cyane so reka dushimire rero abadukurikiranye nizira yuko tuza kongera mu masaha imbere tubaye turabikebanura kabisa nanje nkuko bisanzwe reka ndabikebanure mu kanya gato ndizera yuko we tubanye mu kino kiganiro tuza kongera no kubana mu kindi kiganiro bye bye